Yesu nashimwe kandi maze gushimira Imana icyambere ko bandi muzima nkanye mumwe muzazima. Maze gushimira Imana kwa gatandatu Imana yankoreye ibitangaza nje ngaha. Kwa gatandatu naraje ngaha Pasiteri aratubwira ati abantu bazazotumira abantu bazoze ngaha bazobazana ngaha nibatora ubutumire. Ndabutora ndabutahana, ndabutahanye sinagira uwo ntumira ariko ndabubika. Hageze mu gitondo sinasenga mu gitondo nje murasenga ku mugoroba kushengera iyo mu Kamenge. Ndavuga ati ntaco reka senga Imana igiye yobikwejo nkazoza gusenga mu gitondo. Burya mu gitondo mvyutse nca ndabwira amabuja ati nibagiye kugira kubatumira ahubwo. Acambwira ati ahubwo tugende twogenda ahubwo we nugende gusenga mu gitondo. Ico ni gitangaza Imana yankoreye kinishimiye Imana. Kwa gatatu masaha ya saa sita narafunguye. Mpeje gufungura ikintu kica kiraza kiransogota ngaha ndacumva no mugongo kinsogota nk'inkota. Kiransogotanye ntamange ndanunamye bidakunda ko ntambuka. Ndavuga ati Imana nje ivyange birarangiye kwe. Bavuga ati nyambi vyari ibitero biguteye ariko ndashimira Imana kuba narakize ubu caraheze. Ndashimira Imana yo ngaha. Imana ikomeze kubongereza amavuta bumvishe gushima kwanje Imana ibahezagire.